sinoronka icyo ndaguha gihwanye n'urukundo ndagukunda n'agaciro unyereka buri munsi. Aka ni ikimenyetso y'uko nzirikana ukuntu twitangira nk'umuryango, ukuntu dukunda Imana. Yoyo izi ibikuri umutima wawe iguhe, ndasenga ngo uwo mwaka ntuhere Imana itaguhaye gift yayindi zo kuma wibuka akavuga ati oh my god. Rero agashobokwe ako kwibutse ko nkigukunda kandi uko bitimije guhinduka. Kakarimbo dese yavuze turi babiri ntituzigira tuba habiri, nuko sinifuza ko tuzigira tuba habiri, turi babiri kiretse nawe rigenda kurondera amadolari hanze. Muga ntuzoteba. Hari abarongoye ariko nararongoye rwose, urabona yuko narongoye neza. Beri yararongoye ariko nanjye narongora rwose. Je nagahe. Rero rero numva noshimira Imana cyane bibwira mu mutima ko ku munsi yamenyereka ko nihenze ama ishyiramo umunyu bikaryoha, sindigera ndabimenyera kandi ndashima ko atari byo kuri kamera. Fisimana Fisumuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje sinkisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Karibu ibintu wagiri. Nguyu fiko fiko yangiriye surprise. Urabona fiko fiko? Sasa nimesema bro. Thank you bro. Zaraenda kwa bishukuru musi. Thank you bro. Thank you. Kuna kuri kamera. Hari undi mujure ntabona areba. Malaika
n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira magaze motse turagomba kwiragiza Imana duce bugufi mu mitima yacu dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uyu munsi, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko wabanye natwe kuva muri ka gatondo, tugushimiye nyakubahwa Imana ko vyaguhimbaye kutubaho, nuko hari vyinshi ukidukeneye ko, nuko hari inyungu ukituzigamwo. Turagushimiye ko mubagiriye ubwo buntu natwe tubayemwo. None Mana, uyu munsi ni umunsi w'umunezero, ni umunsi washimye ko tunezerererwamwo, ni umunsi washimye ko iyi miryango ibiri inezererwa natwe abakunzi tukifatanya nabo. Turagushimiye ko mu ijuru habaye inama yo kurema Noraske na Emeline. Turagushimiye byiva mutima ko habanje kuba inama kugira ngo bareme. Natwe uyu munsi twaje kwigina igikorwa Imana yakoze kubw'iyi miryango. Natwe Imana twaje kunezerererwa uru rubanza. Turagutumiye rero ngo uzubemwo ico twanse nikiva ku mwa Satani cose, ariko turazi yuko aho inama yawe iri haba umutekano. Turagushimiye tukuragije ibiri inyuma byose, kandi turazi kuza kubana natwe muri byose. Ibisigaye turaguhaye ikaze, aho uri wewe haba umutekano, haba amahoro, haba umunezero. Winunezereza imitima yacu, cyane cyane yaba batkunzi bacu batumye dukoranira hano. Ibisigaye tutunezereza muri byose mu izina rya Kristo Yesu. yewe didigimbya pe yaraciye inzira ejo ni hazima singifise ubwoba Yesu ariho yarazutse nemuzima shemeze nagiwe mwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose shemeze nagiwe mwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose tugire n'ukwezi kwiza kwindwi. Ego uko kwezi ni kwiza cyane, komera Imana amashi. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, ndahera kuri jewe, umunsi udasanzwe ku buzima bwanje, kubona yarandavye ica icinshira mu icinshira mu rubavu rw'ikiremwa ciza yaremye citwa Noraske. Mbaje kumusaba imbabazi ku munsi w'amavuko yiwe
itariki nyezina namuhaye kado y'amabuye suko ntari ndaguhaye agaciro suko ntari ndaguhaye agaciro ahubwo nyine ni kubera ko nari nshaka kuraba umutima wawe kandi narya amabuye kwa kukubwira ko umutima wawe ukomeye nk'amabuye ko kandi niwo munsi imbabazi cyane kubera naguhenze nyine byinshi aribyo nakoresha nakugiriye pranke nawe tutafashe video tuzoyisubira muce wigirisha bazi ndashaka ndakubwiye ko ndakwishimiye cyane Imana yarakoze kukurema ukwezi kw'indwi ni ukumugisha cyane kuko n'inshuti yanje ndamvuga ko ubu nyatakira umugenzi wanje ahubwo yabaye mutoya wanje Emeline Mama Nera ndagukunda cyane shambuze yawe nawe ubundi wari burya we turaza oya ni wiyisubya ndagukeje cyane rero nararyohewe kumva ko umugenzi wanje mfata nka mutoya wanje n'umugabo wanje bavukira ukwezi kumwe hama nkashimira n'umutware wa Emeline yemeye yuko nkuko turi umuryango turi bamwe twoza turahimbariza iyi tariki umunsi umwe kuko abacu n'ukuri batugira umumaro kandi batubereye umugisha cyane nawe ni nuko atari karashinga intahe arabizi yakwemeye atari ukometse ako kubera ko ari umujuye yaguteye amashanse rero bica biraryoha nanjye kuba ari umujuye yaranteye amashanse biraryoha abajuye rero bikomera amashi n'abako barakumva bo muri juye mwikomera amashi ya rero joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Abelo undi umuntu avuka buri munsi ndaryohewe mwese kubona mwaje hano ako kweli deste baguhe akandi gafana bakongera deste ndamushimiye ukuntu yaririmbye cyasanga nagiye mu mapenzi sana ndibagira ko n'abana bari ngaha dusanga yene tasibe gusho deste utuzatemberera amakupure nyene ubaririmbira utaramana nabo kugira basubire kumva kwa rukundo kwa mbere ari bugera uriya rukundo rwa mbere ruratuma n'Imana ucikunda sana ya rero numvise urukundo rwa mbere kwere mama we badushiremwa kandi dutambe turirimbira kandi mu mwanya reka mu mwanya ntaco araza kubikorera ko arabizi ya ndashimiye mwese kuva kuri muto gushika kukuze abari mu gikoni hariya abadufashije ibintu byose ndabashimiye byoroshe ariko Imana ishimwe ko byagenze neza reka je ngiye ko ndaguhe gift shashe wanje sidoronka icyo ndaguha gihwanye n'urukundo ndagukunda n'agaciro unyereka buri munsi aka ni ikimenyetso yuko nzirikana ukuntu twitangira nk'umuryango ukuntu dukunda Imana yoyo izi ibikuriye umutima wawe iguhe ndasenga ngo uwo mwaka ntuhere Imana itaguhaye gift yayindi zo kuma wibuka akavuga ati oh my god ya rero agashokwe ako kwibutse uko ko ngukunda kandi uko bitimije guhinduka kakarimbo dese yavuze turi babiri nituzigira tuba habiri nuko sinifuze ko tuzigira tuba habiri turi babiri kiretse nawe rigenda kurondera amadolari hanze muga ntuzoteba turije kuramba turambane tukwifurije kugira kure cyane kubaho kwawe kube intahe kuri benshi n'abatizera Imana babone kubaho kwawe ariko bumve ubumana buri ko burabegera bumve gukunda Imana no kwegera I love you
nimvuga iki mvuga iki Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe cyane yes ni bon icambere ndabashimiye kuba mwitavye runo rubanza kandi ndakubabariye kubona wambeshe nta kundi nobwira ariko kandi namutama Emile ndamubabariye kuba ari umuntu w'umugabo akemera kubeshwa n'umuntu w'umugore navyo ibindi bintu ariko nivyo ngo umugore niwe yabeshe kugira tukicama nimba atari shitani sinzi ibintu byagenze ariko umugore yarabifisemo uruhare rero numva nezerewe ndanezerewe cyane sheri wanje numva ata bindi novuga ibindi novuga nuko hari abarongoye ariko je nararongoye rwose urabona yuko narongoye neza Beri yararongoye ariko nanje narongora rwose je nagahera rero Aberi niyo rero numva noshimira Imana cyane bivuye mu mutima ko ku munsi yamenyereka ko nihenze ama ishiramwo umunyu bikaryoha sindigera ndabimenyera kandi ndashima ko atari byo kuri kamera no kwereka abantu ko biri in deep in your heart baby. Ndabashimiye abagenzi abavukanyi abashoboye gushika ndashimiye n'umuryango turi kumwe ngaha anye nko yavuze cyane cyane ihasa ryanje ngaha anye Mama Nella mu bisanzwe abajuye dutera icensi babivuze ahantu muzobona umuntu yavutse muri juye muzoce mu hagati be yicare kubera ntimushoboye kwirirwa ubusa muri kumwe na dutera icensi gose rero urakoze ibindi nibaza yuko tuzakwivugana
Yesu ashimwe cyane. Jewe kutse kugira ngo ndabashimire cyane ukuntu mwatwakiriye muri kino kibanza, ukuntu mwadufashe neza, kandi nongera ndabipfuriza kuramba no gushima Imana bagejeje ku ino myaka mutatubwiye, ariko rero byose murayifise, biraboneka ko muriko nyene muraboneka ko mutari abana, mutari ibibondo, rero kuba mwatwiyumviriye kugira ngo dushobore kubana muri bino birori turabashimiye. Nagize gutya mbona ejo nimba ari mu gitondo ko sigaye nibagira cyane, narambariye ati ya surprise ntiyaheze, nayiteguye, wewe icyo ndagusabye no kuza. Nyuma ndaryohewe kubera ko ama anniversaire menshi sinkunda kuyitaba, kubera ko ama anniversaire menshi aza kudusabura amahera, kandi je nibaza nyene bakunda kugira ibintu by'amagroupe nkona banteriyemo basaramera ngo kwera navutse, no wavutse jeje niso ahubwo nimba wavutse ushaka anniversaire mpamagara nze kujya brochette kuko kuruna je ko zijya ngaha mpamagara nze kuba umuvinyu, kubera ko Imana yarahezagiye, hari aho ugeze, hari ibyo Imana imaze kugukorera, rero uriko urayinahaza unezerwa kubera ko Imana yakugiriye neza. Mpamagara nze dusangire umunezero ubwo kunshira muri groupe atavyonzi, usanga abantu bose tumaze kumenyana barenga ibihumbi, urumva bose ugumija muri anniversaire yabo bashiduka utakironka umuceri n'ibiharage by'abana. Rero vraiment baze barambabariye kwa Fani akize ucambwira ati wewe cyo ndagusabye no kwagira